Turongeye kubaramutsa amahoro y'Imana bwoko bw'Imana aho muri hose kw'isi yose nzima, icubahiro kibandanye guhabwa Imana ubugira kandi Imana ituzigama, Imana itugirira neza uko bukeye uko bwije, ikwiye amashimwe n'icubahiro, niyo ikwiye guhimbazwa no gutazirwa. Imbere ya vyose tubanje gusubira kubashimira mwebwe mwamaze gufyonda subscribe, Imana irushirize kubahezagirira kw'ino chaîne ya YouTube. Nawe utarafyonda subscribe urahawe ikaze kw'ino chaîne ya YouTube kugira ngo nawe twigumanire. Imana ikugirire neza, Imana ikwiteho, Imana irushirize kukugwanirira intambara zitandukanye. Hano mw'ino si ibibazo ni vyinshi, ingorane nyinshi, ariko tuzinesherezwa n'umwami w'abami. Niwe ashoboye vyose, niwe agenda atugwanirira uko bukeye uko bwije. Wame umwizigira, umuha icubahiro kuko niwe akibereye, niwe agikwiriye. Aho uri hose wame ushima Imana, wame uyikengurukira uko bukeye uko bwije, kuko niyo ikwiye amashimwe n'icubahiro. Imana ikugirire neza, Imana ikwiteho, Imana irushirize kukuhezagira uko bukeye uko bwije. Dusangira ino zaburi ya 84, twumvirize ano majambo ico atubwira ku murongo wa 4 n'uwa 5. Zaburi ya 84 turabe n'umurongo wa 4 n'uwa 5. Haravuga hati: hahigwa ababa mu ngoro yawe. Hahigwa ababa mu ngoro yawe, bama bagushima ubudasiba. Uwo n'umurongo wa 4 uvuga ati: hahigwa ababa mu ngoro yawe, bama bagushima ubudasiba. Uwo niwe muhigwe, umuntu yaba mu ngoro y'Imana yama yishima ubudasiba. N'ijambo ry'Imana rirabivuze ati uwo niwo muhigwe, ati hahigwa ababa mu ngoro yawe, bama bagushima ubudasiba. Sinzi nawe ahantu ubona uri, aho uri hose wumve wohamagarirwa gushima Imana, kuko niyo ikwiye amashimwe n'icubahiro, kandi niyo ikwiye guhimbazwa no gutazirwa. Umurongo wa 4 bariko batubwira uti: hahigwa ababa mu ngoro yawe, bama bagushima ubudasiba. Wa 5 nawo uvuga ati: hahigwa umuntu inkomezi ziwe zihagaze muri wewe. Hahigwa abafise mu mitima amarango aja i Siyoni. Imana ishigwe hejuru. Umurongo wa 5 niwo uca utubwira uti: hahigwa umuntu inkomezi ziwe zihagaze muri wewe. Ati hahigwa umuntu inkomezi ziwe zihagaze muri wewe. Ndumva inkomezi zawe wowe uriko urankurikirana zikwiye guhagarara mu Mana. Ntihagire ahandi woshira ivyizigiro, ntihagire ahandi woshira umutima wawe atari ku Mana yakuremye. Imana yakuremye niyo ishoboye vyose, kandi uco womenya nta kintu na kimwe kinanira. Ni Imana ikwitayeho, Imana ikugirira neza uko bukeye uko bwije. Wame uyizigira, wame uyiha icubahiro, niyo ikwiye amashimwe n'icubahiro. Imana ikugirire neza, Imana ikwiteho, Imana irushirize kukugwanirira, Imana irushirize kugutsindanishiriza mu bigenda bikubera inzitizi. Izina ry'Uhoraho Imana yacu ibandanye gushirwa hejuru. Ndumva twoshima tukakengurukira Imana. Nubwo wokwiyumvira kuva ukivuka kugera ino saha na kano kanya, ivyakurondeye ni vyinshi cane vyashaka kunyikiza, ariko ino saha na kano kanya uracariho. Ntaco kubuza rero gushima ukengurukira Imana. Aho uri hose ufata akanya ko gushima ukengurukira Imana, kuko niyo ishoboye vyose. N'Imana ikwitayeho, Imana ikuzigama ku munsi ku munsi, Imana igenda igutsindanishiriza, Imana igenda ikugwanirira. Aho uri hose wame uyizigira, uyiha icubahiro. Muri kumwe n'uwitwa Niyorugira Gedeon, abakunda kandi abubaha. Izina ry'Uhoraho Imana yacu ibandanye gushirwa hejuru, kandi Imana ibandanye kukugirira neza, ibandanye kugutsindanishiriza, ibandanye kukugwanirira. Aho uri hose wame uyizigira, uyiha icubahiro,
nayo izogukorera ivy'ubuhizi. Ni Imana ishoboye byose, ata kintu na kimwe kiyinanira. Hari indirimbo twaririmbye tuvuga ati irashoboye iyo Mana, nta kintu na kimwe kiyinanira, ikura ku cyavu ikicarikana n'abakomeye. Nawe iyumvire aho yagukuye naho ikugejeje ino saha na kano kanya, uca uvyandika muri komantere ushima Imana, uvuga ati Mana ndagushimye. Eka mbere uze kwandika ukubona ukwiye kwandika muri komantere. Niba wumva woshima Imana, urahawe ikaze muri komantere, wandike amajambo yo gushima ukengurukira Imana. Ni Imana ishoboye byose, Imana twitayeho, Imana igenda turwanirira uko bukeye uko bwije. Nta handi hantu dukura inkomezi atari mu Mana yaturemye. Imana izi ivyejo vy'iwawe. Ni Imana igenda imenya ibiri imbere yawe, nayo mpamvu ariyo igenda turwanirira uko bukeye uko bwije. Kuba ukiriho nama ndabivuga si kubw'inkomezi zawe, oya, imitego ugenda utambuka ni myinshi, ariko Imana ikayikurenza yose. Icubahiro rero n'amashimwe bibandanye guhabwa Imana ubugira kandi. Ndumva umenga twogumana, ariko kubera umwanya ari muto, reka tubareke mugende ku bikorwa vya misi yose, canke ubandanye akazi uriko. Ariko ico nogutekerera gusa, wame wibuka gushima Imana aho uri hose, wame wibuka kuyiha icubahiro, wame wibuka aho yagukuye, nawe ubone kuyihimbaza no kuyitazira. Kwibuka ni vyiza cane, kuko wibuka, uri umuntu wibuka, uca wibuka ico Imana yakoze, hama nawe ugaheza ukayiha icubahiro. Imana ikugiriye neza, Imana ikwiteho, Imana irushizeho kukurwanirira, Imana irushizeho kugutsindanishiriza ibigenda bikubera inzitizi. Izina ry'Uhoraho Imana yacu ribandanye gushirwa hejuru. Murakoze, murakoze, murakoze cane. Imana irushize kubaba hafi uko bukeye uko bwije. Nawe utari bwashonde subscribe, ndangije ndagusubwira shonda subscribe, twigumanire kwino chaine ya YouTube. Imana yaguhezagirire, kandi Imana irushize kukwitaho, irushize kukugirira neza uko bukeye uko bwije. Icubahiro, guhimbazwa, gutazirwa, gushirwa hejuru bibandanye guhabwa Imana ubugira kandi. Mugire ibihe vyiza, mwarahezagiwe.